Okay, ndizere yuko mumeze neza bivanye naho muherereye. Muri kumwe na Mr Julius 257 all the way from Burundi. Okay, mtoto wa Makamba. Ukishaka mwenyeko nyine mtoto wa Makamba. Niryo zina uburimvyi bwa mpaye. Bohama iyi message iraba abantu bakoresha Facebook, bakoresha na YouTube, bakoresha na WhatsApp. Noneho ibintu byose bijanye na social media. Jewe uyu munsi ndahuye n'ikibazo gikomeye kuri Facebook page. Ubwa mbere barampushije kunyiba YouTube. Iyi nyene menkorerako. Ndayigaruye haheze amezi 3, 2.5 guco nyene. Niho yabonye kugaruka. Ubwa kabiri uyu munsi naho ibintu vyabaye. Ni ibintu bisize ubwenge. Je ndavyuse mu gatondo. Mbyuse mu gatondo nja kuri Facebook page sanga hariho message umengo yije nkuko umenye ni Facebook inyandikiye. Ndayisoma irambaza Facebook nyine irambaza ati waruguruye ibintu by'ama ad kugira uzurahemberwa ko amahera yavuye kuri Facebook kuri timu yacu. Gizeti ndazuye cyanda bahenda ati no nta nivyo nzi byo kugurura. Okay, baransubiza ati nta kibazo reka tubigufashemwo. Bashabarambatira ngo turafise ngo ama produit ibintu vy'ama ad nyene ama website ngo turiko promotinga none uri interesse yuko wo bidufasha hama tukazosha duhora tukuriha $300 kuri ad abantu batazi ad nicyo tu video usanga ugiye kuranka ka video nko kuri Facebook kaca kitamwe nyene canke ugiye kuri website kana kaca kitamwe utarugashaka gene ko bita ad niko ku ma YouTube kenshi nivyo duhemberwa ko haba ku ma Facebook abahe niko bita ad. Rero kamwe usanga ugahemberwa nk'ama views 1000 $1 ubusa n'ibice nka 40 hafi nk'ama views 1000 usanga duhemberwa nk'aka ad baca baduhemba gace kuri video yiwacu twakoze cyane nka post baduhemba ibice ubusa 0,40 $40. Urumva n'intusi y'idolari ntikwira. Mugabo ho bari bambariye yuko ad imwe ad zibiri bazohora bazimpembera $300. Facebook ashobora tuyagume ngo hetuyagana Facebook ati $300. Gizeti mama yangu jenda tunze vuma ad zibiri $300. Gizeti ngoma ntango yo create video asha no mwiwese no mumonga bazonsanga ndiko nkora video. Bantu b'Imana ubusuma bwagwiriye kuri internet. Ama WhatsApp biriko barayiba, ama Facebook yoyo asha ura umuntu nyene ukerebuse asha iyo barayitwara. YouTube izozo bazimaze Estanish yakereye yindi Estanish barayivye naho nyene gusa naho nyene ngomba cyenda babwira technique muzohora mukoresha mu gihe muzoba mubonye izo message nk'izo. Okay, maze kubona ivyo ndahamuka ndababwira ati okay nta kibazo none mwoshobora kumfasha tukavyugurura ati nta kibazo. Bacambaza none urafise wallet uzorohemberwa ko nka PayPal canke money transfer canke ndababwira ati je ariko ndazifise nta kibazo ndafise nka Payoneer n'izindi nyenzo kuri internet AdSense ndazifise ati okay nta kibazo. Ati rero duhe email tukurungikireko link cyanda kiriya link ndakebwe sindabahaye email nkoresha kuri YouTube cyangwa kuri Facebook no ndakiriye yindi email nshasha wumva ubwe ndakoresheje ndayikreya ndayibarungikiye ubwo nye haza link ivuye kuri umengo ni Facebook nyene yiga Facebook hariho iyo bita Facebook suite nyene yiga nyene usanga aho control mu ibintu byose gupost ibikini biki yiza muri email ndayifyonzeko direct kuri page yiwanje. Gushika kuri page yiwanje ndasanze tuyikoresha iyo page turi abantu babiri ndasanze dukoresha Facebook page turi abantu babiri kuko ndaza ndabahaye uburenganzira kuko ndafyonze kwico link nyene cece muri email candisanga muri Facebook yiwanje
gikoresha babiri ubwo nyene aka message ka email kuko kuri Facebook aka notification bashobora barakandukira nyene kuri ka notification ati hariho abantu bagerageza kwinjira kuri Facebook yiwawe ati aba nimba ari wewe ufyonde kuri yes nimba atari wewe ufyonde kuri no kugira ushaka kuntu gukingira naye chamfyonda ati yes nije ko naje ndariko fyonda kuri yes Jonze yes aho urumva barantoye rero bo bantoye cyumva nagabasha bigenda gute ntangura kurodinga bambarira hari ibintu byaciye bizanye ibintu ikirahagaranda buri yonja niyomva cangira screenshot candohereza kuri hariho application n'ubu nyene yo muzohora mukoresha mu gihe muzo bamugize ikibazo canke email yari yo yose yibataya makenga muzohere murungikira canke ikibazo cyose ca internet ca WhatsApp ibiki arishukene kumenya muzohere murungikira nde AI iyi DeepSeek canke yindi ChatGPT yose ukoze screenshot ukabarungikira ukayirungikira iki isoma vyose ikikubarira ivyari vyo bo hama nkoze screenshot nkaca ndabirungikira kuri application AI ikirabinsomera vyose ikiransigurira inyandikira nyene vyinshi ngo nimbara basikamu usanga amaze kunuku irambarira okay hama ati ndaza okay waza bafyonze ese ndaza ndahejeje okay vyose irambaza okay AI chimbarira ati basabe website chandagenda hariya nyene yo baciye chandabasaba website ukuntu ngaroje Facebook mu minota ingahe ni ibintu bisize ubwenge bo ndabasabye baca banzanira website chandabwirana ngo nyene screenshot chandungikira AI ndayirungikiye screenshot ubwo nyene yaciye nyishura AI ingira cyabisoma no kusoma ati 100% umva ijana kwijana ati nabasoma bagombye kwiba ahubwo cuca hariya nyene kuri Facebook iyo bagize umanzi ba reporting candagena amana ndaba reporting kuri Facebook ndabarega Facebook ikirabona yuko arabasoma bari bagombye kunyiba hama candagera kuri AI ndabaha screenshot hama candagena candaba blocking bo Facebook nayo kinyandikira ikindungikira aka kantuzeye aka ka message mubonaka nsaba guhindura password kuko ngo ntayihinduye baza kugerageza mu nyuma hama page bayitware bantu bimana hari abantu bize technology harimo abantu babayeho ibi bintu ndabivuze kugira ngo hariho abantu benshi usanga bahuye n'ikibazo ca Facebook canke ca YouTube bashabiruka mu telefone ngo naka ngo yimufashemo no ubu vyarahetse uzohora ukoreshiye AI nta muntu uzokurigura saba iyi AI izo bigufasha ngo vyose zogombe wandike mu kirundi izo bigufasha ko irazi n'ikirundi ico uzoshaka cyose gukorera nimba ari urimba ushaka gukorera nimba ari kine nimba ushaka inama nimba ushaka kuntu bokorera amahera ku mbuga iyi AI izo korianta ikwigisha ukuntu ushobora gukorera amahera ukoresheje telefone yawe hama nawe ukazavyaza mu vyaro nubwo yataba menshi mugabo urarya nayo nta na kimwe duke ubusaba usumba kamara amaza hamisigaye vyare vyamisigaye mushishikara mukora subscribe